naje muza ndeba umwana ndahagaritse akazi namba ari kunyica basimbanyice nta kindi mba nasigaje akindi sigaje ubu yanyatse amarore ambwira mese aranka ko meseza imashini nanje raba ku ntoki narasataguritse arwaye ibintu bimwe birenze aha ntiworaba ni kubera tutari kumwe uraba ngene bimeze ivyo bintu naba nta kintu na kimwe abona ko bikwiye nzonderera umwana wanje jurugana itegura akindi sigaje hari igihe je mbura n'ico mvuga kubera ibintu mba ndiko ndabona biriko bishikira bashiki bacu muri Arabia Saudite. Reka mwumvirize audio biri kumwe n'aya majambo y'uwo mukobwa ariko aratabaza avuga ati muzonderere umwana ati je ngomba nite mwibarabara nta kindi sigaje. Urumva nta kindi abona co gukora. Reka manze mwumvirize iyo audio kwanza. Shalom aba muri groupe aramutse neza utese ko mudakoma hama ndafise ikibazo nagira mumfashe ko bashikiwe tabize mubandimwe wacu umwigeme ari hiyo nyene mu mwagiye kurondera ubuzima nawe ntibimworohereje amerewe nabi cyane kandi abarongira kapideo mugira ico mudufashije twe turi mu Burundi diko twumva amarira yiwe tumba tubabara cyane bamwe muri hiyo muzi ngene mubigenza mumfashe muzamukoze Imana izobahembe kahitse bahetsakira sawa ugira umunsi mwiza kandi Mugisha. Iyi ni audio yaje iherekeranije n'iyi video umupfasoni ariko aratabaza avuga ati bamwatse amarori amarinete kandi bagambwira ngo amesuzi intoke base ko amesuzi imashini burya abarabu baremwe n'Imana canke baremwe na shetani bakorera shetani kuko nta muntu atababara uwundi muntu nkuko nta muntu atababara abandi nkuko yovuga ngo reka korera Imana atari umugesera. Ibi rero birababaje cyane gose ego vraiment birababaje cyane je nkibona ubutumwa nababaye gose nagerageje kurondera uwarungitse iyo audio n'ubu sindamuronka no kuri niyo mpamvu nkuko twama tubikorana ngaha ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha nka Daniel Mugisha ndabasavye uwo menya uyu muntu na nivyajyari gusa wampaye amakuru mbwiye ko ari bishasha uko ari byo mu iminsi nyene y'imisi turimo mu mwaka turimo 2025 mu intango ubundi yakekeranje ko ari mu mpera zo kwa 12 urumva nibishasha. Reka rero twumvikane bantu munkurikira ni mu nimero z'uyu muntu abantu mwaba mwarasafiranye nawe iciza nuko iyo mwasafiranye musanga muzinanye muca mumbwira ati je twarasafiranye twavanye kuri office mu Burundi yitwa guca ati twavuye mu Burundi gihiki ibi biraza kudufasha ko dukontakita ijya office ya Murungitse iciyongereye ko uwamenye umuryango wiwe urumva ko nawe abakoze ibintu bikomeye cyane agaca duhuza n'umuryango wiwe hanyuma tukaheza natwe tukabishikiriza ababijejwe nama nabivuze buri munsi cyo nta kintu mfise nkora ngaha buryo usibye nyene kubafasha nkuko iyo ndabonye nk'ibi bimenye uko ndabigenza nkabihereza ababijejwe hanyuma bakabafasha kuko rero usanga
babijejwe mu ugasanga ntibabibonye canke sinzi ko ndikuba byagenze mugabo ugasanga umuntu ntararonka ubutabazi bivanye nuko hariho n'abagira abantu ibintu vyabo ibanga. Ico rero mudufasha ni kuduha contact zikwiye, kumenya uwiwe wo mu Burundi birakwiye ko tuzoba turose amakuru yose canke kuronka ofisi yamurungitse amazina yiwe yose please, amazina no pleno. Uwogira amagendera bakaronka nka photocopy ya passport bizo bigenze neza cyane kuko abamenyekanye ijana kwijana mwamufashe cyane. Hanyuma nce mvunira akagohe abantu mutanga ubutumwa nk'ubu, iyo urungitse audio itonde vraiment nimba uri kuranarya ubihagarike kuko gutabaza si kwasama si gufyinata. Gutabaza fata umwanya wiyumvire muri gutabaza ati umuntu aza kumva audio aza kuyumva mwiki, kuvuga ati dutabariza uyu muntu yitwa naka ari ku telefone izi ari muri Saudiya aturuka aha yitwa naka dupfaniki. Byibuze ukavuga ibintu nabikeya abantu bashaka guhera ku mukurondera umuntu bakamutora mugo nk'iyo audio umuntu yavuze ego nivyo ni ngutabaza ni mushikiwe ni wabo agore muri Arabia. Iyo audio iri mwiki udazira contact yawe mu audio cyo utavuze ukuntu umuntu bamuronka tiyarasafiriye mu mwaka uyu kwezi uku ati audio ndayirungitse umunsi uyu narigeze kubarungikira ibintu by'ingenzi mu kwikuza muravuga muri audio itariki isohokeye ko byibuze ukayivuga. Uwo muntu utabariza ukamuvuga amazina ahavuka intara ikomine n'umusozi, ibyo birakwiye sofu utabizi amazina ukayavuga. Afise abavyeyi banaka arubatse n'inkumi canke n'umugore ukitonda nkuko natwe twitonda twababwira, hanyuma ugashurungika iyo audio guco biraza gufasha abantu bumviriza iyo audio kandi biraza kugenda neza kuruta bari kwitwa kutabaje udasobanuye ibimvuze. Hanyuma nabo bise audio bakayibwiza no gusa kubera ko babonye ko ataco boyikorako. Ndabashimiye. Wogira icamenya womenya umuntu ashanyandikira inbox. Reka ndabibutsa nimero zanje nubwo ndizingaho imbere izanyu muri komera zibona ndongera ndazibibutse kandi ni akamenyetso ko guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Nitwa Daniel Mugisha. Unyandikira hanyene kuri Daniel Mugisha isheni iwanje, hanyuma ntuzimire ngo have wandikira hande hantu ariko nubwo ntwenze ndababaye cyane ibintu sinaheruka kubibona nubwo twamumongorane nyinshi, ariko ibaza umuntu ushaka kumesura agacika intoke nk'uko bose wiwe ntagiye mubwira frame yanambwira ati koresha imashini nta mashini ukoresha. Ibintu birabaho koko abantu se amashetani mundabire frame mundabire ubona muzonderera umwana arahagaritse akazi nimba ari kumwica ngo batume mwica nta kundi arahagaritse akazi namba ari kunyica nakindi asigaje ambwira mese aranga ko amesoza imashini kandi irabingene intoke zimeze n'amaraso agumapfa. Murabona frame ibintu bimwe birenze oya biraboneka data biraboneka. Ntiworaba ni kuba tutari kumwe uraba ngene bimeze ibintu yakoze muri Corolox nta kintu kimubona ko bikwiye. Nzonderera umwana wanje muzonderera umwana wanje ngo manite mibarabara. Abagome barabaho kabisa, abagome barabaho vraiment ntivyumvi
ndabuze n'icyo mvuga, turasubira reka mumfashe umuntu twomutabara nawe ararusha.